Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 ruheshi uyu mwaka wa 2021 haratunganijwe igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi igisabisho cyo gushimira Imana ku mwaka urangiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Farisito Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurongora u Burundi. Igisabisho cabereye ahitwa ku kibuga c'indege mu ntara ya Gitega. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere c'ayo masengesho kigizwe n'ubutumwa bwiza n'insiguro zifatiye kw'ijambo ry'Imana hamwe rero no gutazira Imana byaranze ayo masengesho yamaze imisi 3 tukaba tubahaye ikaze. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ruheshi niho rero hugurwa icese ayo masengesho y'imisi 3 akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paroisse yitiriwe umweranda Francisco w'Asize ya Magarama. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe rero na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu zitandukanye, indongozi zitandukanye, abakristu ba paroisse ya Magarama n'abandi. Umwungere wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yarongoye iyo nkuka ya misa yo guhimbaza umwaka urangiye nyine icubahiro Farisito Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurongora u Burundi. Akaba yarashimye iyo ngendo nziza indongozi z'u Burundi zitahengeshanya kugira mu gukengurukira Imana ku vyiza ikorera igihugu. Yarasabiye abarongoye u Burundi ubwitonzi, kugamburukira no gukorera Imana kugira ngo basharize igihugu c'Imana. Mu mwanya w'igisabisho rusangi umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarasabiye imigisha imiryango yose, ayisabira amahoro, urukundo, ubutungane no kurekuriranira, asabira ubukiriro abababaye, ingenzi n'abarushwa. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Farisito Ndayishimiye nawe mu gisabisho rusangi akaba yarashimiye Imana yo mushobora byose kuvyiza idahengeshanya kugirira Uburundi n'abarundi, aca ayisaba kugira Uburundi igihugu cayo maze intama zazimiye nazo zigaruke mu ruhongore rwayo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarakengurukiye Imana kubona itahevye abarundi naho babaye babahebiyake bagahumanya agashusho kayo yabaremanye. Yayisavye guha abarundi umutima wo kurekuriranira, bagarukane ubuntu yabaremanye, ibarinde umutima w'ikibi cose niyo gituruka hose, ukwihorahorana, maze bagire umutima wo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako. Sebarundi akaba kandi yasavye Imana guha abarundi na cane cane indongozi umutima w'ubugamburutsi, gukora bumvikana kandi basenyera ku mugozi umwe. Akaba kandi yayisavye kuronsa abenegihugu umutima wo kutidodomba no kutihebura, ibaha umwete wo gukora ngo batere imbere, ibaronse imvura mu gihe cayo n'akazuba mu gihe kibereye, maze barime bimbure, maze ntihagire uwurimira kuri marima. Sebarundi akaba kandi yasavye Imana guhumura amaso y'abarundi kugira ngo bazirikane itunga kama yabahaye, maze barihingure gutyo ribabere kirumara mu buzima bwabo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ntiyibagiye guhereza Imana imigambi y'igihugu igiye kuzorangurwa muri uyu mwaka ugira kabiri kugira ngo izorangurwe ku neza y'abenegihugu. Dawe wese gaba vyose turagushimiye ko utatumara amazi Mana serukundo. Turagushimiye ko waturongoye ukaduha imigisha
imigambi twateguye mu mwaka wa mbere w'ikiringo watugeneye tukayishikako ku rugero rushimishije. Ku bwacu turazi ko ataco twishoboje atari wewe nyene uvyikoreye. None kuri uyu munsi mukama turaguhereje imigambi tuzorangura muri uyu mwaka ugira kabiri w'ikiringo wadutegekanirije. Kunda se muvyeyi wihakire, uyihezagire, uyigire gwawe, natwe turabasuku bo kuyirangura ku neza y'abenegihugu waturagije. Duha ingoga, duha amagara meza, duha ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo dushobore kubandanya turangura iyo migambi ku neza y'abenegihugu, hanyuma ishaka ryawe riranguke. Niwe waturemye, niwe ugaba vyose, turakwizigiye mukama, kunda wakire ibisabisho vyacu. Mwijambo yashikirije mu gihe cyo gusozera iyo nkuka ya misa yo guhimbaza umwaka urangiye ashikiriye amabanga yo kurongora Burundi, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamesheje rero ko ari gihe cyo gushima Imana kuko ngo ariyo yonyene irongora Burundi, kandi ko muri kino gihe abarundi bafatanye mu nda mu butandukane bwabo bataravye vy'amadini, ubwoko n'ibindi, ari naco gituma ari gihe cyo gushimira Imana kugira ngo ishishikare guhunda imigisha n'imihezagiro Uburundi n'abarundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaragarutse ku mitwaro mikuru yashizwe imbere muri ico kiringo cayo masengesho. Jewe nkurongoye iri hanga ndasaba igisabisho kugira ngo Imana igume inkomeza, impa ubwenge shobore kwitonda, bishoboke ko ndabatunganiriza. Uwo n'umutwaro ndabahaye muri iyi minsi 3 tuyimare turiko turashikiriza uwo mutwaro, Imana iwakire. Umutwaro ugira kabiri n'umutwaro ujanye no gusubiza hamwe neza mu Burundi. Abantu bakirabana nabi, bagifise imitima iri mu kirere, naho nyene ivyo bari vyiza muri iki gihugu. Tugira umushinge mwiza. Ivyadubereye umutego muri iyo myaka yahera ntibandanye arizo bitwere umutego. Jewe ku bwanje ndamaze kubona yuko ari shetani yatwiziziye, yari sekibi yatwiziziye. None ivyo sekibi yaduteye bibandanye bituboha. Erega n'ivyatuboha tuzoba tuboshwe na sekibi nyene. Tuzane rero umutima mushasha, dutangure kubabarana. Hariho ivyo jewe nita kugiriranira ikigongwe, kumvira ikigongwe uwundi ukamwumvira ikigongwe, kuko tugeze mu bihe turiko turamenya ukuri, kandi uko kuri tutakumenye ntituzomenya ikizira. Hariho abanka kuko kuri kumenyekana kugira ngo bicireho barengane, mugabo tutakumenye kizoguma ari gitsitaza kuri twebwe. Dusabe umutima mweranda, duha umutima ivyo vyase ikibi vyadufashe mu kahise tubashe kubigirira ikigongwe twebwe nyene n'abarundi. Nta bandi bazobigirira ikigongwe atari twebwe nyene n'abarundi. Tubigaye, twihane, tuvuge tuti tuzosubira. Uwo rero ni umutwaro ukomeye cyane. Uwundi mutwaro n'umutwaro wo gutera imbere. Erega Imana yaturemeye iyi si kugira ngo ituramire, itere imbere. Mugarera Imana yiduhaye, natwe yaduhaye ubwenge ngo tumenye kuyihingura. Dusaba Imana itwugurure ubwenge kuko yarabuduhaye, itwugurure umuzirikanyi dushobore guhingura iyi si. Ubu Burundi Imana yaduhaye buturamire koko, kuko tutamuye ivyamwa vyabwo ntibuzoturamira. Rero kugira twamura ivyo vyamwa nuko twokura amaboko mu mpuzu, tugaca ubwenge, tugakora, hanyuma ivyamwa vyabwo tukabisabikanya twese. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, ayo masengesho akaba yaciye abandaniriza aho bita ku kibuga c'indege. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwari rurongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abene gihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'intara ya Gitega. Ubwo rugendo rurangiye,
umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 3 bari bagiye kumara bari imbere yayo mu gisabisho. Akaba yarashimiye Imana kubona yararinze Uburundi n'abarundi muri uyu mwaka urangiye. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu aca ayisaba kuronsa ubwenge n'ubwitonzi indongozi zose z'Uburundi uhereye kuri Sebarundi kugira ngo zishishikare gutunganiriza neza abene gihugu. tuyisharize ubumwe no mu rukundo turi kumwe twese birashoboka hagize icyo dupfa Barundi twihanganiranire duharira natwe duharirane hagize icyo dupfa Barundi twihanganiranire duharirane nama duharira natwe duharirane twihanganiranire mu nsiguro z'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Umukozi w'Imana akaba ari nawe arongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera akaba yasavye abarundi kurangwa no kwicisha bugufi, urukundo n'imbabazi. Ati nk'uko umwami Imana ari umunyembabazi, abarundi nabo ngo bakwiriye kuba abanyembabazi maze barekuriranire. Twambare umwambaro wo guca bugufi. Pawulo arabandanya akatubwira ngo twambare umutima uharira. Ivyo bibiri mpejeje kuvuga bituzana kwino jambo ry'urufatiro. Bavukanyi, ntushobora guharira, ntushobora kurekurira, mbere ntunashobora no gusaba ikigongwe utambaye umwambaro wo guca bugufi. Ntushobora gusaba imbabazi udafise umutima w'ikigongwe w'ubuntu. Biradusaba ko tugira umutima w'ubuntu w'imbabazi kugira ngo nitwagira icyo dupfa nshenza ndakubwire ngo muvukanyi ndasavye imbabazi nagucumuyeko. Bidusaba guca bugufi tukamanuka. Burya bene data, iyo turiko turavuga guharirana, gusabana imbabazi, harimo ubwoba. Hari igihe abantu bategerwa n'ubwoba, ati mbega ndamuturukira gute, ndabihera hehe, ko nzi ko namukomerekeje, ko nzi ko yababaye cyane, ndabihera hehe. Ugusubiza hamwe bene data, hari igihe bidusaba gusubiza n'ibyo twatwaye. Kandi Yakobo yari yatwaye ikintu gikomeye cyane, kuko yatwaye umugisha, yahunyaze mwene wabo. Zakayo we mu butumwa bwiza bwa Luka, umwami Yesu amaze gushika mu rugi we, yaravuze ngo mwami Yesu, ndazi yuko nanyaze kandi ndakwemereye, abona nyaze ngiye kwibasubiza mbere ngwize na kane, kugira ngo babone yuko vy'ukuri nshobore kubabarirwa.
tuvugane ukuri. Ikinyoma ni kibi, ikinyoma kirica. Tuvugane ukuri. Mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarashimiye Imana yo idahengeshanya kuzigama Uburundi n'Abarundi. Akaba yasavye indongozi kuba imvuga kuri bakama bishimikiza ijambo ry'Imana mu mirimo yabo ya misi yose. Akaba yabasavye kandi kwirinda ibiturire kuko ngo igiturire atakindi kizana atari umuvumo. Ati Burundi ni igihugu c'isezerano, Imana yasezeraniye Abarundi mu kubaha ururimi rumwe, imico imwe n'ibindi vyiza vyinshi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yahamagariye Abarundi kurangwa n'urukundo n'imbabazi. Reka ndabibira akabanga. Aha murazi ingorane dufise mu Burundi. Iki civugo ntimuvuge ngo cavuye hagufi. Kuko namaze igihe nguma nanje senga niyumvira none umutego dufise n'uwuhe. Nsanga umutego dufise ni seki bimwe atugirira mu kahise kacu. Uno munsi rero ashaka kuguma dukwegera ngo dusubireyo. Ndababwije ukuri tutemeye ngo tugiriranire ikigongwe. Tugiriranire imbabazi hamwe wewe wumva kufitiye imbabazi mugenzawe. Umurundi ukamubona ko ari umurundi mwene wanyu. Tuzosubira kubaho na sekibi kuko umutega afise n'ubunihuri n'ibijyanye ne vyabaye kera. Murazora bugize urabivuga uzobona abantu bace bafatwa na sekibi ngo ndapfuye. Uruvuga ngo bazohava bampana ngo kubera ngo vyakozwe na papa. Uwundi nawe ngo bizohava bisubira. Uwundi nawe ngo bazombaza iyo narindi wigituma ntabigwanije. None mwumva tutagowe twese. Ko tugowe twese none nirazodukiza. Ni Imana imwe rudende izoduha mutima mweranda twebwe tugaca twikiza. Nipfuza yuko rero turema umurundi mushasha muri twebwe nyene. Tutaremye umurundi mushasha ndabwije ukuri ntaho twoba turiko turaja. Tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene kugira ngo umurundi uca bushasha hanyuma rero twebwe abarundi bashasha tuce dugenda gutera sekibi hariya muri vya bindi yadushiramwo tumwirukane. Kumwirukana nibijya bintu kubishira habona tukavuga tuti bwari ubugesera twese turabarundi tuvuga tuti iragize ivyo senda ivyo ntitubikeneye mu Burundi bw'uno munsi. Abarundi nivyo dukwiye. Ahandi twazoguba tugira ubwoba ni se ikibazo ariko atuboherayo. Azoba ariko aratuboha. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yatumiriye Abarundi kubandanya basenga kandi bizera Imana kuko ngo atankeka ko izobandanya ikorera ibitangaza igihugu cacu c'u Burundi. Uno munsi tugeze ku ntambwe mugabo nababwira ko iyo ntambwe yatanguwe na sogokuru wacu nkuru nziza atwinjiza mu gihugu. Niwe yatanguye kutugira inama ndicabona cavyo kuko yatugira inama aravuga ati iki gihugu kitugiyemwo kimeze gutya anagutya bande ba mama tugende tujanye ijambo ry'Imana. Imana twaye ikibazo ca mbere abariyo tugenda tujanye. None Yosuwa wese ko yavuze ati ngo tugende Imana iratubona. Ibintwari uraba umuhizi ushika mushiramanga ntugire ubwoba kuko turi kumwe. Nawe rero niko vyagenze natwe yaturindishije kuko murumva abantu twahora turyana turi bamwe tuvukana. Ibimenyetso ni vyinshi vyerekana yuko urugendo turimwo nta rutaniye n'ubwo abanyisirayeli. Muribuka 2005 twagize amatora ariko arimwe imvururu. 2010 bibuko nyene. 2015 biburudubi niho twaciye tujabuka. Uruzi Yorodani rero niho twarujabuka. Mwibuke sokuru wacu nkuru nziza aciye avuga ati umwe wese atwaribuye gicibutso cuko tujabutse umwe wese arishire mu rugiwe gutyo umwana azobaza ivyabaye tuzomwibutsa yuko mu 2015 ariho twajabutse neza igihugu gigaca kija mu mahoro. None ga yemwe twaciye tuja mu mahoro mwarabibonye aho hari inkeke irimo dukomera amashimana yacu rero. Bukeye kabiri aratubera Yosuwa koko turabandanya rero turabona yuko Imana iri kwiribonekeza idukoreye ibitangaza gushikaho
hariho abarundi babiraba gutya batari bazi n'ivyo ari vyo. Hanyuma abarundi twese turakorana, kandi rero dukoranye niho twagiye kubona neza yuko ibibi bidushikira ngaha mu Burundi vyose biva kuri Sekibi yatwiboheyeko. Duca twese turasubira turasezerana, rya sezerano Yosuwa yasezeranya abanyisirayeli, akavuga ati nzokurikira Imana yose. Namwe muravyemeye? Bati turavyemeye, tuzokurikira Imana yose. Ico gihe catubwira ati dushinge ibuye ry'icagirizi rizotwagiriza nitwahemuka kuri iryo sezerano twebwe abarundi. Iryo buye ngiri ryahaje haruguru ni iry'icagirizi rizotwagiriza mu gihe tuzohemuka. Hanyuma dushike rero, dushike aho sogokuru nawe hageze yuko aja gushikiriza icegeranyo c'ivyo Imana ari yamutumye mu Burundi. Kandi ndababwire, ico nico cambere gituma muza muremera ko ivyo turimwo atari ibintu vy'ibishobisho, ari ibintu vy'ukuri. Sogokuru wacu Petero Nkurunziza ari mu kugenda gwa dusezere. Murumva ko icambere ahereyeko twabanje abarundi twese turemeza isezerano, turaheza turarinoganza, dushiraho nibuye ry'icagirizi. Turavye uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora vyose. Twebwe abarundi tuba turemeye yuko twese dufise uruhara imbere y'Imana mushobora vyose. Rya sezerano rero tuba turarishize mu mategeko atugenga ngaha mu gihugu cacu. Hageze rero yuko agenda, yarakoranije abarundi bose, adukoraniriza muri iki kibanza nyene. Yarahejeje kuzunguruka igihugu cyose yereka abarundi samuragwa. Mwibuke na Musa imbere ko agenda yabanje gukoranya abanyisirayeli, arabereka samuragwa Yosuwa, tuyu niwe muzojana. Yosuwa natwe wacu yadukoranije, aravuga ati nguyu samuragwa. Acafata rya sezerano Imana yamuha, ararimpereza jewe nyene mu ntoki, ararinsigarana ati nawe risigarane uzoriha abandi. Mbwira aho dutaniye n'abanyisirayeli kugira ndabereke ko turabi Imana, ntihagire umuntu azoza aranjanjwa. Hanyuma araheza atuzana ngaha twese, aravuga ati nguyu samuragwa azobajana, ati mugiye kubaka igihugu. Muribuka amajambo yavugiye, yaravuze ati Uburundi bugiye kugira umugisha udasanzwe. Aranavuga ati kandi usamuragwa azobabera umugisha. Nanje kandi acarambwira ngo vyakira, uvuga amen. Nti amen. Araza ngaha aradusengera, aravuga ati mugiye kubaka, mugabo mwubake mugavye kuwe kwa Nehemiya kuko abasi barakaka. Bariho bafise inzigo twubaka nabo bashaka gusambura. Bariho nuno musi, mugabo twubake tugavye. Yabitubwiye kuko ari Imana yabimubariye, kandi Imana izoduhagararira, nta na kiwe kizodukanga. Ku muhingamo wo ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho, hakaba hari kuwa 18 ruheshi umwaka wa 2021 indirimbo zo kuninahaza Imana z'imigwi y'abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, zikaba arizo zasamirana muri ico kibanza batazira Imana, bongera bayisaba imihezagiro ku Burundi n'abarundi, na cane cane indongozi uhereye kuri Sebarundi, kugira ngo Imana ibandanye kumuha kuroranirwa no kugira inkomezi mu mabanga yo kurongora igihugu.
Tosheka we na Yesu wangu we, asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu we, asifiwe milele daima. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Shima kubyo wakoze Mana, wazigamye igihugu c'Uburundi. Tugushimiye kubyo wakoze byose, uragororotse. Shima kubyo wakoze Mana, wazigamye igihugu c'Uburundi. Tugushimiye kubyo wakoze byose, uragororotse. Ntihagire ikidutera ubwoba Barundi, Imana yaduhaye ubwenge n'amaboko. Turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe n'Imana ho birarushiriza. Insiguro ku butumwa bwiza zo kuri uyo munsi zikaba zatanzwe n'umukozi w'Imana Denise Nkurunziza batazira mama buntu, umutambukanyi w'uwahoze arongoye Uburundi, umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Akaba rero yashimikiye ugusubiza hamwe no kurekuriranira mu ntumbero yo kunywana. Akaba rero yasiguye intambwe yo gusubiza hamwe uhereye ku kwitahura, ukwemera icaha, hanyuma hakabaho ugusaba imbabazi no kuzitanga. Akaba rero yaciye ahamagarira abarundi gusubiza hamwe, gutyo bikunde ko banywana n'Imana. Intambuko ya mbere no kwitahura, intambuko igira kabiri no kwemera icaha, intambuko igira gatatu no gutera intambuko ugasaba imbabazi. Kuko tuvuze guhariranira canke gusubiza hamwe n'abantu babiri canke barenga bashobora kuba bafise ico bapfuye. Niri jambo niko ryatubwiye ngo umuntu agize icyapfa n'uwundi bakwiye kuzura, bakwiye gusabana imbabazi canke gutera intambuko bakaba hamwe. Rero birasaba intambuko, umuntu wese ariko bikamuvako. Ikintu gikomeye nuko umuntu yitahura, hanyuma akemera ikosa wenye n'ubwiwe kubimuraba. Muri ibi rero bijanye no gusubiza hamwe, umuntu wese avuge ngo birandaba. Mu gihugu c'Uburundi avuge ngo birandaba. Niyo dukoreraniye amakosa, no mu miryango dukoreraniye amakosa, aho duherereye mu mashira hamwe, aho duherereye mu mashengero hirya no hino, umuntu wese akwiye kuvuga ngo ikosa ko ryabaye birandaba. Haleluya. Ikindi gikomeye gikwiye gutuma tuvyihutira kandi tubiha agaciro gusubiza hamwe, nuko iyo twatandukanye, dutandukanijwe n'ivyo twagiriraniye, ntidusabana imbabazi, bidutandukanya n'Imana, bidushira kure y'Imana. Akarora ni Adamu, kutemera ikosa vyatumye baja kure y'Imana, baratinya, baja kwinyegeza Imana. Nta bumwe n'Imana buzohaba abarundi tudashize hamwe. Imigenderanire yacu n'Imana nizokomera abarundi tudashize hamwe. Birakwiriye rero kugira ngo Imana ko twayishize imbere muri kino gihugu cyacu c'Uburundi, icyari gikwiriye inyuma yo gushira Imana imbere nuko twosubiza hamwe. Tudasubije hamwe, Imana nishobora kuba muri twebwe. Imana na Mwana na Mpwemu Yera babayeho mu bumwe. Imana ni inyabumwe, Imana ikunda buzura. Birakwiye rero kandi birabereye yuko ko twashize Imana imbere, ikintu dukwiye kwihutira no gusubiza hamwe. Mwijambo nyamukuru yashikirije kuri uyo munsi ugira kabiri w'ico gisabisho, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarashinze intahe ku kugene Imana yamubaye hafi mu bihe bitoroshe yaciyemwo, kuko ngo no mu gihe yarakiri ku rugamba rwo guhabuza demokrasi yamya yishira imbere ya byose, nayo ngo iramuzigama.
zigaragara haleluya amadarapo yanyu hejuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yarashinze intahe ku bumwe bwamye bwibonekeza hagati y'amadini. Aha akaba yatanze akarorero kukugene imigwi y'abaririmbira yakomeza gusenga na irishura yavutse n'ibindi. Akaba yaciye asaba abarundi bose gushishikara kugira ubumwe n'urunani rw'intamenwa mu kubaka igihugu cabo bataravye ubutandukane bwabo bw'amashengero. Mu bijanye n'ibihe bidasanzwe abarundi barimwo byo kumenya ukuri ku mabi yaranze igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo abose rimwe barekuriranire bongere banywane. Sebarundi akaba yavuze ko kubona ukuri kwari kwaranyegejwe kuri ko kuraja habona abene gihugu bakaguma batekanye byerekana ko abarundi bageze ku ntambwe ikomeye. Geze ku ntambwe iremereye cyane. Kubona ukuri kuriho kuramenyekana kwari kwarahishijwe imyaka n'imyaka, hari habari bazi ko kutazopfa kumenyekanye, hanyuma no munsi uko kuri ugaca kuja habona abarundi bahaguma bafise umutima munda ntimugire ngo ni ikintu coroshe. Mugo kuri kumenyekanye bica bimenyekana n'ingende uko kuri tugutunganya neza ntikudukomeretse. Arico gituma mwene aha nca ntera kamo abarundi bose uko kuri kose ntagire nakomwe gusigara inyuma. Kuko uko tuzonyegeza niko kuzotunyengetera gushikaho usanga kabaye kagashetani kandi gasubiye kutwinjiramwo. Uko kuri kose tugushire ahabona kugira ngo ivyo bitsitaza tubishire ku ruhande hanyuma twibandaniriza urugendo rwiza. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yarashimiye Imana ko inzego nkuru z'igihugu zashishikaye gukorera mu bumwe n'urunani ntangere ivyatumye igihugu kiguma gitekanye mu bisata byose. Ivyo rero ngo bikaba vyagaragaje ko abarundi bari kumwe bose byose bishoboka. Yiwe yandemye n'umuntu ibintunze niwe yabiremye gahimbawe n'umwana w'Imana yewe ariteka natewe ariteka natewe tugira byose yangiriye ibyiza gahimbawe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 ruheshi niho rero hari haramutse hasozerwa ico gisabisho c'imisi 3 co gushima Imana ku mwaka urangiye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye imuteye iteka ryo kurongora Burundi. Uyo munsi ukaba nawo nyene waranzwe n'indirimbo zo gutazira Imana zaririmbwe n'amakorale atandukanye yari yitavye ico gisabisho.
umukozi w'Imana Mariko Kagisye yasiguye ku vyanditswe vyeranda kuri uyo munsi, akaba nawe nyene yashimikiye ukugiriranira imbabazi yisunze amajambo y'Imana n'impanuro vyanditswe muri Bibiliya. Akaba yavuze ko hageze ko abarundi batera intambwe yo kugiriranira imbabazi. Akaba yaciye atumirira abarundi kugira ikizira no kugira indahiro, ikintu cyose kijanye n'ubwicanyi hagati ya bonse rimwe. Mwijambo buramatari w'intara Gitega yashikirije, akaba kw'izina ry'abenegihugu ba Gitega yarashimiye yongera arakeza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Akaba yaciye amushikiriza utuganuke tw'ibimenyetso bitandukanye mu ntumbero yo kumwipfuriza kuroranirwa mu mabanga yo kurongora Uburundi muri uyu mwaka ugira kabiri utanguye. Mwijambo nyamukuru ryo gusozera ico gisabisho c'imisi 3, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarashimye ko uyu mwaka wa kabiri utanguye abarundi bari imbere y'Imana. Ati nta nkeka ko uzorangira Uburundi buteye iyindi ntambwe mu iterambere mu bisata byose. Akaba yaciye asaba zina murundi wese kugira ico aterereye. Nkaba nipfuza yuko umwaka dutanguye umwe wese azogira icakoze kugira ngo ahaherereye hose abone ko hateye imbere. Niho tuzoba turiko dukora mu ishaka ry'Imana. Turasaba Imana kugira ngo itwungure ubwenge bwari bwaracuritse, wa muzirikanyi waruhumirije guhera uno munsi. Dusaba Imana umwe wese azure ku mutima wiwe icari carazimanganye, kugira ngo impano ivy'Imana duhaye byose tubishira habona, tubikoreshe mu iterambere ry'ubuzima bwacu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yatumiriye abarundi bose kwama bisunga ijambo ry'Imana muri byose na hose. Akaba rero yasavye abarundi kuzirikana ijambo ry'Imana ryanditswe mw'ikete umutumwa Paul yandikiye abahebereyi ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 14 gushika ku 15, ahavuga ibijanye no kugiriranira amahoro na bose. Ayo masengesho yamaze imisi 3 ngaho mu ntara Gitega, akaba yasozerewe n'igisabisho ca Sebarundi. Ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye bareruye ibendera ry'igihugu. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasenze asabira Uburundi n'abarundi kugira ngo Imana rugira byose ibandanye ibuzigama, maze ibe ariyo ije imbere mu migambi y'iterambere ry'igihugu. Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi, inzambi ndwi zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico gisabisho co gushimira Imana ku mwaka urangiye Sebarundi atanguye amabanga yo kurongora Uburundi no kuyiragiza uyu mwaka ugira kabiri utanguye. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.